misiyoni izo nkuru muzitange zishike umuntu wese apfa icyo Imana igomba kw'ishengero ry'Imana nimugume mu byo Kristo yigishije. Amen amen. Kristo wacu ntabwo umusirimu, muriko muranyumva? Kristo wacu ndahinduka, uko yari ari ejo niko ari uno munsi. Nimugume mu ijambo ry'Imana. Natumwe ngo reka ndabifobore nabi n'ubucampande ngo abo bantu bagwanije umwungere w'ikiremba genda ubabwire niko natumwe utigenda mumusaba imbabazi bicitwa uyu munsi kuko uburake bw'Imana burabaziriringiye uko niko natumye ugenda umbwirira abo bantu bagwaye ibisatsi. Erega abo bagwanya Mose ngo bari bagwaye ibisatsi, siko ijambo ry'Imana ryavuze gashengero ry'Imana ngo genda ubabwire uti ibisatsi byanyu ntibikirenzaho, hari akarimbi k'Imana. Imana iraje kwimara ishavu ngo icoshobora gusivya ubwo rubanza guca ngo nuko boza gusaba imbabazi umwungere w'ikiremba. Genda ubabwire uti nimwitwaze ngo mwaramukoreye, uti igihe mukebeje mu nzira ivyo mwakoze byose biba gusa, uti igihe mwamukorera nawe yabahaye umugisha, uti mwamuhejeje. Yesu adutabare ngo mbere bubibutse ivyo n'abakoreye abo bantu bayane na Yamure, ngo genda utangarize ishengero kw'abo bantu nabambuye amabutura ndabambika amapantaro ndabakura mu binwabi ndabazana mu bisagara baba mu nzu zakamwa amatara, hejuru y'ivyo ndabaha amamodoka agezweho, ndabaha ijambo baravuga rikijana, ico bagomba bagakiza bagomba, barahindukira baba umwasi wanje. Mana mbwiye ngo biraheze birarangiye ubusazi bwabo ntibuzorengaho. bayi bakozi b'Imana mw'ishengero ry'Imana rya Pentekote ry'Uburundi ngo nimukora ibi bintu bibiri, nimujane n'ivyiyoroheje mubunge n'ivyo mufise. ngo mbega Imana ishitabakoreye niki? ngo umuntu agomba gushishikara ari umukozi w'Imana mw'ishengero rya Pentekote ngo nadahwe ibintu bibiri, ngo nadahwe nk'uko urufi rwadashwe Yona adahwe amacakubiri, ngo nakarezareza k'amacakubiri, adahwe ikivangi n'ishengero ry'iberukwa n'ihanga ry'iberukwaryo ritiharura mu yandi mahanga. Mana ihabwe icubahiro. Mwami Yesu turagushimiye ko wemeye kuza kuducura. Arakoze cyane. Hanyuma rero mu bikorwa by'Imana byo gusengera abarwayi mu bitaro nari ngeze hagiye iruhande ya hopitali militaire, hanyuma Imana irambara ngo hagarara aho nyene, nca ndahagarara mpagaze kirambwira ngo nagutume kuri mwungere Eliya Bikumbiko umubwire uti mukunzi wanje ngomba ndagutahane kandi kandi kamina ryakiragiye mbere uzo gusanganiza ibitsimo byinshi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ndavuga mu mutima none jewe sindamuzi, nari ndamuzi mugabo ntitwavugana, nta na telefone ziwe nzi, none ndabigenza gute? Iriko ndiyumvira nza numva ijwi ry'Imana ngo ari umwana we muzinanye, uwo nawe yari Clovis. Hanyuma rero ndamutelefona Clovis
yarageze kure mbega sinzi ko bari bagiye kumpanda ubwo yarageze biriya bice byo ku Buterere ndamubwira nti ntunyaruke kugira ngo ndaguhe mesaje ya Mwungere ni kandi irihuta. Hanyuma Clovis acaraza acasanga ajya kuri hopitali militaire ndamubwira mbega muriko muranyumva umavuye ngaho ari ibyo yavuga asanga ntitwumva ngomba yuko ibyo nza kubashikiriza byose mubyumve mbere kw'iryo mesaje yindi nza kubaha muvyandike canke munabifate kugira bize gushikira abo nzoba ngomba ko bishikira kuko ni mesaje iza kuba ari mesaje idasanzwe niko noyita. Yesu nashimwe mwarushi Yesu ashimwe cyane kandi abahezagire hanyuma rero Clovis ni umuntu abangutse acarashika kuko niba narinzi ko ari Bujumbura abana biwabo narinzi bari babiri yari Clovis na mwarimu Anatole mugabo narinzi ko mwarimu Anatole akorera ino none naciye ndondera Clovis hanyuma ashitse ndamubwira ntumvira taho ngomba nakubwire mesaje kandi yakira ihangane ntuhave ubabara ataho ni Imana igomba gutahana Mwungere ugende umubwire uti tunganya byose Imana igomba igutahane kandi uce utegura n'uzoba Umwungere wa kabiri kuko uwa mbere ujya nyene yariho mwari kumwe ari uwa mbere uyu munsi atutegure Mwungere utegure Pasiteri Shadraki uko niko nabimubariye. Hanyuma duca turasezerana kandi narabonye ko ari umuntu ari kuraje yaravyakiriye kweli acaravyakira. Hanyuma ivyakurikiye ni ibinyene vyabaye kandi babikoze uko Imana yabigomba n'umukozi wayo niko vyaciye bigenda nawe nyene yaciye aja mu kibanza Imana yari yamuvuze ko Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma rero iruhande y'ivyo ndafise mesaje ngomba yuko mukurikirana neza. Ni mesaje iri mu mice itatu wa mbere nuyuraba abarongozi b'ishengero aho ndiko mvuga ishengero rya Pentekote mu Burundi. Uwa kabiri ni uraba abakozi b'Imana. Uwa gatatu ni uraba ishengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane yego nta bindi byinshi nakurenza ngaha ndazi umwana mukeneye ko nguma mvuga byinshi sinovuga iby'Imana itambariye yambariye ati mubarire ategure vyose ngomba ndamutahane kandi acategura uzoba Mwungere wa kabiri Pasiteri Shadraki nuko nabimubariye Clovis muramuzi. Yesu ashimwe cyane. Kw'iyi mesaje rero nahawe amajambo y'Imana ari muri yo kurikirane cyane ishema ry'Imana agomba nababwire ko Imana itundumiwe cyane n'ibintu by'umushinga bya Pentekote Burundi iradundumiwe cyane kandi ntikivyihanganiye. Ego banze ndabasomera aya majambo mugabo mesaje iri muri mu gice cya 42. Reka mbanze ndabasomera aya majambo ari mu gice cya mbere. Dusome kuri uyu murongo wa mbere. Haravuga ngo mu gihugu cy'Ubuzi hari umuntu yitwa Yobu kandi uwo muntu yari umuntu atunganye w'umugororotsi yubaha Imana akitandukanya n'ibibi. Ca ku murongo wa gatatu dusome inyuma ya Virgile aha tugomba dushika kuri 4. Haravuga ngo nuko uwo muntu yari uhambaye
y'iburasirazuba. Hanyuma ca musoma kuri uyu murongo wa 5 haravuga ngo nuko iminsi nuko uko iminsi y'amazimano yabo yahera, Yobu yabatumako ngo abeze, akavyuka kare mu gitondo agatanga ibimazi vyo koswa bihwanye n'igitigiri c'abana. Tugenderere kuri ca gice ca 42 hari ntuzeye, hari message umurongo w'indwi gushaka umurongo w'9 haravuga ngo nuko Uhoraho amaze kubwira Yobu ayo majambo, Uhoraho abarira Elifazi w'iTemani ati uburake bwanje burakuziriringiye mwe n'abagenzi bawe bombi, kuko mutavuze ko ibiroranye nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. 8 nuko rero nimwicanira amashuri ndwi n'imfizi z'intama ndwi, muje ku musavyi wanje Yobu mwitangire ruswa, kandi umusavyi wanje Yobu azobasabira, kuko ari we nzokwemera kugira ngo noye kubagirira nk'uko ubupfu bwanyu bumeze. Aya majambo murayakurikiye shengero ry'Imana, murayakurikiye. Soma icete ca 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 3 umurongo w'8. Uru rubanza rw'uyu muvyeyi wacu rwari ruhagaritse ibintu vyinshi, Imana yambwiye ngo hari ibyo ngomba gukora bwanureye ku rubanza rw'umukozi wanje ruhera rukagenda neza, hanyuma ngakora nkimara ishavu. Haleluya, amina. Nta numwe ashobora kuzoyibuza gukora. Haleluya, nta numwe agiye guhagarika uburake bw'Imana. Amen, shimwa Yesu. Igice ca 3 icete ca 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 3 umurongo w'8 haravuga ngo nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko n'abo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge babaye ibihombe ku kwizera Imana idutabara. N'aya majambo y'Imana araba ku barongozi b'ishengero ry'Imana. Hanyuma rero Yobu ngo yari umugororotsi, akaba umuntu yubaha Imana, akaba umuntu yanka ikibi, akaba umuntu atunganye. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma shengero ry'Imana nimba mwakurikiye amajambo neza, ngo yari umuntu gome wahambaye muri ako karere k'iburasirazuba, kandi muravye naryo amajambo yuko Yobu ngo yatanga ibimazi ku bana biwe, akabasengera iyo banye mu minsi mikuru. Nukuvuga ukwirikiranye aya majambo vyerekana ko Imana itwereka yuko Yobu yari umuntu ahambaye mu buryo bw'impwemu, yari umurongozi muri ako karere, kuko ngo nta muntu yari ahambaye nkawe. Nukuvuga aba bandi ba Elifaze, yego b'iTemani
Timoteyo ati nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose ngo niko abo bagabo bagwanye Imana ngo ariko babwire yuko ubusazi bwabo butazorengaho. Haleluya! Natumwe ngo reka ndabifobore nabi n'ubucampande ngo abo bantu bagwanije umwungere w'ikiremba genda ubabwire niko natumwe utigenda mumusaba imbabazi bicitwa uyu munsi kuko uburake bw'Imana burabaziriringiye uko niko natumye ugenda ubwirira abo bantu bagwaye ibisatsi. Erega abo bagwanya Mose ngo bari bagwaye ibisatsi, siko ijambo ry'Imana ryavuze gashengero ry'Imana ngo genda ubabwire uti ibisatsi byanyu ntibikirenzaho, hari akarimbi k'Imana. Imana iraje kwimara ishavu ngo icoshobora gusivya ubwo rubanza guca ngo nuko boza gusaba imbabazi umwungere w'ikiremba. N'ayo majambo natumye shengero ry'Imana maze indwi yose Imana iguma igendera inyigisho ingene nzobivuga neza. Yamba rero ndazi kudidinganya uwo munsi ntizodidinganya kandi ndavyumva ko ntariko ndadidinganya. Genda ubabwire uti nimwitwaza ngo mwaramukoreye, uti igihe mukebeje mu nzira ivyo mwakoze vyose bibaye gusa, uti igihe mwamukorera nawe yabahaye umugisha, uti mwamuhejeje. Yesu adutabare ngo mbere bubibutse ivyo nabakoreye abo bantu ba Yane na Yambure ngo genda utangarize ishengero kw'abo bantu nabambuye amabutura ndabambika amapantaro ndabakura mu binwabi ndabazana mu bisagara baba muzu zakamwa amatara hejuru y'ivyo ndabaha amamodoka agezweho ndabaha ijambo baravuga rikijana bico bagomba bagakizo bagomba barahindukira baba umwasi wanje. Mana mbwiye ngo biraheze birarangiye ubusazi bwabo ntibuzorengaho. bayi nayo majambo y'Imana barongozi ku bakozi b'Imana natumije ikintu bakozi b'Imana mw'ishengero ry'Imana rya Pentekote ry'Uburundi ngo nimukora ibi bintu bibiri: nimujane n'ivyiyoroheje mubunge n'ivyo mufise. ngo mbega Imana ishitabakoreye niki ku bakozi b'Imana canke umwana ikindi ngo umuntu agomba gushishikara ari umukozi w'Imana mw'ishengero rya Pentekote ngo nadahwe ibintu bibiri, ngo nadahwe nk'uko urufi rwadashwe Yona adahwe amacakubiri, ngo nakarezareza k'amacakubiri adahwe ikivangi n'ishengero ry'ibera ukwa n'ihanga ry'ibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga. Mana ihabwe icubahiro. Icanyuma ni kubashika ishengero ry'Imana. Ishengero ry'Imana Yesu, haleluya, Yesu, amen. Yesu agira yimarisha atabara gusaba imbabazi kandi nabwiwe ngo niyagira n'umwe azogutuma ko muhurira ahandi hantu azogusanga ikiremba atagusanze ikiremba ntuze wemere. Amen. Haleluya, amen. Yesu ibintu birakomeye ishengero ry'Imana ntihagira umuntu abifata ngo ntibisanzwe. Mana mbwiye
ndabatangarize ko je ntasara kandi ntaseka nta muntu n'umwe nkeneye kunezereza ntacyo Imana yanyimye. Haleluya, amen. Kw'ishengero ry'Imana musome icete cya kabiri cya Yohana. Kw'ishengero ry'Imana icete cya kabiri Yohana yanditse. Yarutsa ega ntimugisoma. Icete cya kabiri umurongo w'umunani n'uw'icenda haravuga ngo mwiyubare ntimuhombe iby'ibikorwa mwakoze, ariko ngo muhabwe ingero itagabanije. Umuntu wese ararata ntagume mu byo Kristo yigishije ntafise Imana. Uguma mu byo Kristo yigishije niwe afise Data wa twese n'Umwana. Mana ihabwe icyubahiro. Ishengero ry'Imana n'abatumweko, ishengero ry'Imana rya Pentekote ryose ry'i Burundi n'abatumweko, kuko aha dukoraniye ndazi kila misiyoni hariho umuntu, kila misiyoni izo nkuru muzitange zishike umuntu wese apfa. Icyo Imana igomba ku ishengero ry'Imana nimugume mu byo Kristo yigishije. Amen, amen. Kristo wacu ntabwo umusirimu, muriko muranyumva? Kristo wacu ndahinduka, uko yari ari ejo niko ari uno munsi. Nimugume mu ijambo ry'Imana nk'uko Yohana wa mukunzi wa Yesu yabyanditse ko muri abakunzi banje. Yohana 14:15 nimwakora ivyo mbagera, 15:14 nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Amen. N'aya majambo y'Imana, shengero ry'Imana kumva mu vyo Kristo yigishije. Nabwiwe ngo ndabatangarize naho mwokuzura mwemuyera gute nimuzopfa murushije umwungere madengo ndirabika nasamiye. Niba Imana yabwira amajambo bubakira ku rutonde rw'ishengero na disipurine y'ishengero, ibyo muriko murakurako Imana izobakura mu bwizigirwa bwayo. Gumizako kw'ishengero ry'Imana ry'Ikirembe. Natumwe kumubwiriza w'ishengero, ishengero ry'Imana ry'Ikirembe ngo wikikunda kunza ko vuba n'umwitwarariko w'amashengero. Iryo jambo niriraba umubwiriza wa hano, ikunza ko vuba umwitwarariko w'amashengero. Ubasanga iyo bari hose, abari hagati mu gihugu, abari hanze, ugenda ubavyura itiro ry'abayigisha. Hanyuma namwe shengero ry'Imana, namwe shengero ry'Imana ry'Ikiremba, wumvutse Ikiremba, namwe shengero ry'Imana niba bagwiriza ibikorwa, nimba mugomba kumugisha ugwira, nimukore muruhe ukuruha kw'ishengero ry'Imana, kw'abana b'Imana, kuruhura umutima w'Imana, ukuruhuka k'umutima w'Imana, kuyitera umunezero, ukunezerwa kw'Imana, kuyitera gukorera abana b'Imana, gukorerwa kw'abana b'Imana n'Imana, kuruhura imitima yabo. Haleluya, shimwa Yesu. Nimutambuze zaburakeye aho zitari, mutambuze zaburakeye abana b'Imana bame bazinduka imbere y'Imana. Abana b'Imana bakagorobeza imbere y'Imana, bakaronka iminsi yo gusenga. Yeregera aba benshi bahevye gusenga hagati mu ndwi, n'abavuye Bujumbura barabizi bahevye gusenga hagati mu ndwi. None kako muhevye hagati mu ndwi, mukeneye umugisha kuzohuruza samedi na dimashe gusa. Amaraso harimo n'abanyabujumbura bari ngaha babitwara ibinabo nino kandi biriyo. Imana ibahezagiye, muca muyivako, nimwebwe mubuza ko Imana ikora. Imana yanyigishije ati genda urabe bene so
bari muri Asiatike bajya bafise ry'amamagaze y'ivyuma n'ibindi bikomakome by'amafaranga menshi. Ati kera barasenga bakinginga bakaza gusenga hagati mu ndwi, barazinduka imbere yanje maze kubaha ivyo basaba. Uko amakonte yaduga niko badugije amajipo amaraso. Imbabazi ishengero ry'Imana, abagabo bagaca bahera Imana. Abagabo bahora bagenda bararirimba bari mu modokari yabo canke bari ku maguru, Imana imaze kubaha umugisha bagaca genda ku mivyayi bagaherayo, bagaca bagumana n'abisi, bagasanga basigaye bakiritika ishengero n'abakozi b'Imana. Amaraso, imbabazi, n'ayo majambo y'Imana, n'ayo majambo y'Imana. Ibintu ndababwiye birakomeye, shengero ry'Imana. Nari nibagiye mpemu yararanyibukije. Umvira ibihano bigiye gushikira abayane n'abayambure, bigiye gushikira abazofari n'abayerifazi. Ibitatu sinzi ko bazokwitoreramwo, nuko ari Imana izomenya ingene ibigenza. Nibanga gusaba ca kigongwe, n'ivyago bitatu bije kuri bo kandi biraje. Icyago ca mbere ni ugupfa bagahambwa bakagenda Gihenomu. Ico ni icyago ca mbere. Icyago ca kabiri ni ugusigara ari inkokore, ababo bakabaherako bagasigara ari inkokore kugira ngo batundure nk'uko batunduje Imana. Icya gatatu bazoba ibiyingiyingi, bonyene biyomure mw'ishengero. Bamwe bazohungira hanze, abandi bahungire mu mazu yabo. Kubera iki? Bazotinya gutumbera ishengero. Amabi twabakoreye ntitwosubira kuhatumbera, bahinduka ibiyingiyingi batembaga rukundo. Icihuta ariwo mutwaro mwotahana mubasengere, baze gusaba imbabazi, baze gusaba imbabazi. Ayo mapfizi bazotwara n'ayahe? N'ijambo rimwe gusa ryo kuvuga ngo ndasavye imbabazi, naraguhemukiye, nta kindi. N'ayo majambo y'Imana. Uwo masenga Imana afise vyinshi. Umunsi woronka akanya canke naho co ego intahe noishishikara, kubera nibaza ko ico shengero azoba ari ryinshi kurusha ngaha. Ni igikorwa c'Imana, namwebwe mugikoze Imana yobaha umugisha, tukacagura kugira dutabarize abo bantu kumbura agatima kokubita bakagaruka. Kandi iyo ntumye cagiye ikiremba anabungere bari ngaha nabaha ya mesaje, ni kuko mwibuke mesaje nabahaye, kuko mwakengereje ahera h'Imana. Aha shengero ry'Imana kirazira ko ari intakebwa yohahonyora, arutare y'intakebwa naho aho uwo tudasangiye kwizera naho aho agombe yitwe nde naho ahandi abagemuye ibisigo hasi aho kugemura ibisigo. Niyo mesaje narizanye ko mwakengereye mugakengera ahera y'Imana mukakengereza, ko mwanditse mugahindura Bibiliya ataco twavuganye. Ntizindababwira amajambo yo gushiramo mukanayakoresha abapagani. Imana yaciye yirahira nari kuri rutaraha nyene ngo nimutasaba imbabazi kuri ivyo ntimuzosubira gukorana muhuje umutima n'inama. None ivyo bintu birasubiye. Iyo ntumye ujya munsi ikantuma uyu munsi, imwe yarutse kuntuma kumugara, imwe yarutse kuntuma kumugara, kandi byagenze neza. Niyo ntumye kuri barya nta kabuza bizobashikako. Tugomba dusenga Imana. Haleluya, amen. Nta kabuza, nta kabuza, nta kabuza. Mana yacu y'imbabazi yari ihanganye bihagije, yadundumiwe, yambariye yuko atayindi mesaje yindi izogaruka. Aho azoba hakoraniye abantu bavuye mu mamisiyoni yose, yambwiye ko ariyo mesaje ya nyuma. Nta kabuza. N'ayo majambo y'Imana tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo turagushima Mana kugira neza kwawe, ku mbabazi n'urukundo. Turagushima kuri Imana yihangana, Imana igira neza, bihererwe icubahiro. Turagushima no kuri mesaje
mu izina rya Yesu Kristo ushikirije Mana ishengero ryawe ryose rya Pentekote ry'i Burundi none ngisenga Imana uca ukorera Mana mu mitima yabo ubahe gukunda gukora ibyo ugomba ubahe kwihana banyaruke gusaba imbabazi kuba bacumuye ko bakamuhemukira mu izina rya Yesu Kristo no ku bundi buhemu bwose bwakozwe Mana banyaruke mu izina rya Yesu Kristo bigire ku uyu mugororotsi batahanye amahoro mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo naboga Mana itaha ryabo rizoshingirwa intahe kugira ngo nabo bazotahe nk'abagororotsi. Urakoze Mana kubyumvise, urakoze kandi kubikoze, urakoze kuri Imana igira neza nuko nsenze byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. isi icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. ku bari hanze y'igihugu tambutsa akamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abaheza ijwi